mu bijanye no kubahiriza ibiciro biba vyarashinzwe na leta kubera yuko hari igihe usanga ntanga akarorero icupa rya primus sindarifata mugabo nciye hirya no hino imatana urasanga rigugwa 1,700 waza mu gisagara ca Bujumbura ugasanga rigugwa 2,000 hagati y'2,000 n'2,500 none abajejwe intwaro bafise uruhare uruhe mu kubahiriza ibiciro vyashizweho na leta vyashinzwe. Hari ikibazo kijanye ibiciro vy'ibinyobwa vy'abarori cane n'ibiciro vy'isukari le prix administre bisanzwe ibihinya twabivuze kandi ndeka tubisubira. Hariho nivyo nk'ubu muri Braludi hariho ikibazo bariko ngo baroza irya bikono ariko baravyoza kugira bitegurire ici byumvikana ko umwimbu atari murengera muri Braludi. Muri sosumu nabo nyene umenga kampanye yaraheze bariko bayisohora isukari mugabo ico twemera kimwe nuko kandi tukemeranye nuko abenegihugu nivyo barakeneye ivyo binyobwa vya Braludi mugabo nta siguro nyimwe hari yo guca baduza ibeyi. Twarabwiye aba mustanteri n'ababuramatari ko umuntu wese adugije ibeyi badufashe bace bamuhagarika. Udugije ibeyi y'isukari ucuva ku rutonde rw'abadandaza isukari. Abantu bose bazi ko bashaka kudandaza ibinyobwa vya Braludi ntigeze iduza ibeyi bidandaze kuri irya beyi. Uwo vyanse abivemwo. Twaravuze ko tuzogira inama nuko byace biduciramwo batangura koza ivyo bikono vyabo ubwo twitwimbiye yuko twogira inama twivugane ko neza. N'ubu ndabisubiyemo urengeje ko ni n'amafaranga 100 kwicupa cyangwa kwikaziye kwibeyi isanzwe izwi abajeje intwaro bamuhagarike byose kandi kenshi barafasha ingingo. Nuno munsi iyo ngingo ni ntabanduka urengeje kwisukari kizire ko azosubira kudandaza isukari. Urengeje kwisima uko nyene kizire ko azosubira kudandaza isima. Urengeje ku biyeri cyangwa ifani vya Braludi nawe nyene kizire. Benshi baridoga ko bafata ingingo ruhasha mugabo umaze kubona ukungene abantu bikunda udashizemwe agatsi kenshi ntibishoboka ko abantu barikunda cane barakunda inyungu y'umurengera bakibagira ko bari barazimba bene wabo. Ivyo rero ni discipline tuguma tugarukana kugira ibintu bigende neza.